Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Urwandiko rukurikira ni urwandiko ruhambaye kuko umuganwa Rudoviko Rwagasore yari atanguye gukora muri leta, mugabo ivyo yashaka cane byari iterambere ry'abarundi. Rero yasanze atanguye kugira intambamyi muri ako kazi yari arimo, aca aratanga imihoho kugira ngo ashobore gukorera neza ibindi yari yishizemwo byo gushira hamwe abarundi mu makoperative. Ikete Rudoviko Rwagasore yandikiye umwami Mwambutsa yo gutanga imihoho mu gisata kijejwe intwaro y'igihugu. Gitega Kuwimana igenekerezo rya 6 Gitugutu 1957. Ibiri mwikete gutanga imihoho. Muvyeyi nkunda, niyumvira ko mutotangara kuko inyuma y'imisi maze mbaza umutima nafashe ingingo yo gutanga imihoho mu vyerekeye amabanga narinjejwe mu ntwaro y'igihugu. Iyi ngingo naho ndayifashe ntihagire uyitiranya no kwiyonjora mu vyo gukorera igihugu ihibambewe. Mpisemwo ahubwo ubundi buryo bwo kugikorera, kandi ahanje ndemera ko atakwihenda kurimo. Ndizeye ko leta itazobimpora. Amasezerano nagiraniye na CAP yarangiye. CAP ni Conseil Administratif du Pays. Kandi naho ngifitiye ideni ry'umuduga CDP yari ijejwe gutanga amadeni ku bakozi ba leta. Nzoza ndaririha mu kiringo twumvikanye. Vyoba vyiza mwebwe nyene mubimenyesheje buramatari president, mukagerageza no kumusigurira imvo zabitumye. Kubwanje numva ari imvo zinyerekeye ntashobora no gusigura muri iki gihe, ariko kandi ntaco tuma na kimwe nisubirako. Izo vo zagiye ziraba nyinshi muri iyi minsi iheze, gushikaho numva ko hageze ko mfata ingingo yanje ya nyuma. Ico ngiye gukora ubwa mbere ni ukubandanya nkorera ya makoperative abiri nasanze nagizemwo uruhara rw'ishingwa ryayo. Kandi hariho n'ibintu byinshi mbona ko nkwiye gukorera igihugu ku neza y'abarundi. Nimundeke ndabikore, ndazi ko mu minsi iza mwebwe nyene hazogera igihe co gucira urubanza umuhungu wanyu kuvyo akora, mukambwira ko mubishima canke ko bitabanezera. Ico kutibagira nuko ayo makoperative afise akamaro kanini cane. Nikimenyamenya nuko bose batanguye kuyahanga amaso. Ntihagire uwiyumvira ko ngiye kuba imburakimazi haba n'intete, ahubwo ngiye nyabuna gukora ntiziganya. Kuva ku munsi wa kabiri rero sinkiri mu vy'intwaro, ariko ivyo ari vyo vyose
nzorindira inyishu muzompa, cane cane nifuza ko mwobimenyesha hakiri kare buramatari na rezida. Murabishira ku muzirikanyi, iryo jambo rirahambaye, ingingo namaze kuyifata kandi sincisubirako. Ndindiriye inyishu nziza muzondonsa kuri ico cifuzo ndabatuye, namwe mugumize umutima ku muhungu wanyu abayoboka kandi atabavirira. Rudoviko Rwagasore, Gitega, igenekerezo rya 6 Gitugutu 1957. Rudoviko Rwagasore yaramaze imyaka 2 hafi 2 akora mu makoperative. Yarahagiriye ingorane nyinshi ijanye no kutumvikana n'intwaro ya gikoroni yo muri ico gihe. Mu ntango zo muri 59 umuganwa Rudoviko Nduwumwe yaritavye Imana. Rudoviko Nduwumwe yari umwana wa Mwezi Gisabo n'umugore wiwe riri ku mutima. Yari umuganwa akomeye gose, yari afise sheferi nini. Yari afise yatwaye isheferi ya Buyenzi muri teritware ya Ngozi. Yatwaye imyaka 25. Amaze gushengera muri 58, igice kimwe c'intara yiwe caciye gihabwa Rudoviko Rwagasore. Yahawe igice c'amajepfo, hahavuye hitwa Butanyerera. Ikindi gice cahawe Yohani Batista Ntakiyica, yari umwuzukuru wa Ntare Rugamba, akomoka ku muhungu wa Ntare Rwasha. Yarongoye igice ca ruguru ca Buyenzi. Uru rwandiko rero tugiye kubashikiriza ni ijambo yashikirije yemera gutwara ico gice, aba umushefu wa Buyenzi y'amajepfo, Butanyerera. Ijambo ry'umuganwa Rwagasore igihe yashikirizwa isheferi ya Buyenzi y'amajepfo, teritware ya Ngozi. Irango kuwa 6 igenekerezo rya 21 Ruhuhuma 1959. Imbere ya vyose mbanje gushimira cane bwana rezida aserukira leta y'Ububirigi uno munsi ndamutse nshikirizwa ino ntara. Tuboneyeho kandi gushimira abo bose bakoze batiziganya igitondo n'umurango kugira ngo bateze imbere kino gihugu. Uwo mutima wo gushima turawerekeje ku muhisi umuganwa Nduwumwe aho aruhukiye. Yarabaye intwari, igihangange mu buzima bw'iki gihugu c'u Burundi. Yabayeho mu gihe kitoroshe, ariko ubiravye usanga hakozwe ibitari bike bivuye ku bwenge, ku bwitonzi, ku butekereji no kwihangana kw'abanyagihugu atakindi cabaranga. Atari na ntaryo ishaka ryo guteza imbere igihugu buhoro buhoro ariko mu nzira ishika. Ivyaranguwe biraboneka, iterambere rishimishije ryarashobotse
mu kiringo coba kingana n'imyaka umuntu amara. Nivyo ntawo kwihaya ngo vyose vyabaye agatangaza, ariko utembereye mu mirima y'ibitoke bisharije imisozi urabona ko hariho igikorwa kiboneka kandi gihambaye cakozwe. Urabona ko abantu bahora bameze nk'abari mu muzimagiza bamaze gukanura, bamaze kubona iyo bava n'iyo baja, kwijukira ibikorwa, kubwiriza, gutyo baravavanura n'ubujuju no kwigira sindabibazwa. Muri ino misi ibintu biranyaruka cane. Kurya k'umukuba w'uruzi umera nk'uwurusunika n'igihugu c'u Burundi cifuza kugenda gitera imbere mu nzira kirimwo ataguhagarara. Ivyo bikwiye kuduhimbara kuko abo bagabo n'abo bagore basa n'abasinziriye iyo mu mitumba ubu baramaze gutegera yuko urugendo igihugu kirimwo ari rurerure kandi ruruhisha. Imboneza muri bo ico bazirizwa ni ukwihebura no guhororokerwa. Ariko rero kuvaho Nduwumwe asandabiye novuga ko hari ikiringo carangiye. Hari ubuzima bwaheze, hariho kandi n'ubundi buzima butanguye. Muri kino gihugu umurimyi n'umworozi birirwa barapfa amatongo kandi nayo yarabaye mato mato. Dutegerezwa rero kubamenyereza gukorera hamwe, kuvyura agatima ko gusangira ikivi no gufashanya. Nk'uko uwitwa Doza yabivuze ati, birumvikana nukumenya ko ukubaho nk'uko vyama bijana n'intambamyi zishingiye ku bwenge bwo gutegera ibintu no kwifata runtu. Intumbero yaga ibuza kubona kure. Ivyo navyo uwujejwe kwigisha abandi nibo babitorera umuti mu kubasigurira ingene bokura mu nzira ivyo vyose bibabuza kubona inzira nyazo igihugu cotumbera. Ivyiyumviro nyamukuru igihugu bijanye n'ivyo gishingiyeko. Hanyuma kirazira kwibagira uwo mugwi w'abantu bato bato bariko barisununura. Ni intahara. Baracarimwo abakiri bato bazima kandi b'abakozi. Tutari kumwe nabo twoba dusa n'umubiri utagira amagufa. Nibo cabwenge z'ejo, nibo bazogirira akamaro igihugu nibemera kucigorera ku munsi barangwa no kwigenza runtu n'ubwenge bwo kwiyumvira na ntaryo ico bakora. Hariho kandi n'intambamyi zihambaye nk'izerekeye ubutunzi. Harakenewe guteza imbere uburyo umuntu abayeho, ingene komine n'igihugu bibayeho. Kuva ubu ivyo nivyo dukwiye kwitwararika imbere ya vyose, kuko ukwikukira kw'igihugu nta handi kobonekera atari ku rugero rw'ubutunzi mu gihugu. Mu ntumbero y'ico ciyumviro nibiki vyokorwa mu guteza imbere ubudandaji. Uwitwa Van Cowenberg yanditse avuga ati, ibihaze mu mwuga w'ubudandaji hamwe n'uburyo umunyagihugu yironderera ibimubeshaho, inyigisho zidakwiye asanganywe, nivyo bintu bibangamiye ukurama kw'ico cose yokora. Ni navyo bituma abadandaza n'abanyamyuga benshi ataho bigeza,
bakamana umwitwarariko w'ico rikesha. Iryo rero rirahambaye. Politike y'indero hamwe n'iterambere ry'Uburundi, iterambere ry'ubundi buryo bwofasha abanyagihugu nivyo vyogira akamaro gusumba ibindi vyose vyoza bidusubiza inyuma bogirirwa. N'ikindi cyo gukora ni ugushira mu banyagihugu agatima ko gushikana amahinguriro mu gihugu, uguha agaciro umwimbu uva mu vyorowe, mu burovyi, co kimwe n'ivyimburwa bivuye mu burimyi hamwe n'ubutare. Ni ukuvuga cyane cyane gufasha abantu babishoboye kubera umwete n'ubwira bwabo n'ubwenge bwabo bwo guhingura ibintu, aho kwitaho gusa bajya bandi bakora ubuzi nabwo nyene bufitiye akamaro igihugu, ariko uruhara rwabo rutaza imbere mu buzima bw'igihugu. Nico gituma muvyeyi wanje mu gushinga isheferi imwe mu zigize Uburundi, mu kunshinga isheferi imwe mu zigize Uburundi, mwanteye iteka kandi ndizigiye ko igikorwa nzokirangura neza. Ndemera ko mutantoye kuko ndi umuhungu wanyu. Vyomara iki abantu bagenywe gutwara ngo nuko ari abaganwa, abatutsi canke abahutu? Igikuru kuri mwebwe ni ikigirira akamaro igihugu, n'abaganwa nyabo. Nukuvuga abaganwa, abarongozi bashoboye ibanga ryo kubaserukira mu ntara bashinzwe, abaganwa bitaho ineza y'abanyagihugu babo, abaganwa bakunda amabanga bashinzwe, abaganwa bitwararika ivyo bajejwe imbere yo kwiyumvira ivyabo bwite, abaganwa bemeye guhagarira ubutungane n'amateka y'abantu bato bato basanzwe ari bo benshi mu gihugu, abatware bubaha abo bakurira kuko nabo nyene mwabahaye ubukuru mu kubashinga amabanga atoroshe ariko ngirakamaro. Mwomenya rero ko nzokwama ndi mu ngabo nkuru zikingiye igihugu c'u Burundi. Ni mwebwe nyene muzobona ico zimaze mu kuziremesha no kuzishigikira. Ico ngiye kwitwararika nuko noba mu baganwa bakarorero. Sinzokora ndindiriye impembo canke amanota yo mu mpera z'umwaka. Impembo yanje izoba iterambere, amahoro n'ubuhirwe uko bizoba bisasagara mu banyagihugu munshinze kurongora kuva uno musi. Ninaramuka ntiriganye canke ntashoboye kurangura amabanga munshinze, nimuzokwijijanye imitima na gato. Haraho muzoshaka kungirira imbabazi kuko ndi umuhungu wanyu, birashoboka, ariko muramenya ko ndi umuganwa. Muheze mwirinde kungirira ikigongwe, kuko inzira itujana iyo dutegerezwa kuja ni ndende. Abanyagihugu bafise ishaka ryo kwisununura, bakagira iteka n'itekane, none ntiboshobora kwemera umutware ataremye, asamara canke yanjanjwa. Namwebwe nyene mujejwe umutwaro munini uremereye, none ntimwovyishoboza mudafashijwe n'abatware bazi neza ico bakora, bimvuga kuri kandi barinda. Hanyuma turavye ingene iterambere ry'isheferi ryagiye riragenda mu vyerekeye inyifato runtu y'abanyagihugu,
ubutunzi, imibano, politike n'imico n'imigenzo. Ingingo nizafatwa amategeko meza kandi abereye agashingwa ku neza y'abanyagihugu, uruhara rwanje mu gufasha abatwara igihugu ruzoheza ruboneke bimwe bishemeye kandi by'ukuri. Ndavyemeye, ndavyizeye kuko bisanzwe mu mutima wanje. Abo banyagihugu badukikije baduhanze amaso, batwizigiye, twirinde kubahemukira. Baturabana ukwizigira. Kukaba nkako nitwaba dushaka kubaka Burundi bw'ejo, nitwaba hariho ivyo twifuza gushikako, harageze ko dutegura imishinge nyayo kandi iroranye. Ahasigaye ni ugukora turora imbere atagusubira inyuma. Kirazira kwihebura, kugoyagoya canke guhemuka. Iki gihugu ntigikenye, ntitubuze kazoza. Dutegerezwa kuvyemera no gukora ku buryo abantu bose bashimye ko cobabera amavukiro yabo agira kabiri, nabo nyene bacemera, bakemera na kazoza kabo n'ak'u Burundi. Murakoze. Iri jambo rya Rudoviko Rwagasore koko rirahambaye. Rirerekana ingene we yiyumvira uko intwaro yotegerezwa kumera. Ico no shimikira ko ubwa mbere nuko muri ibi yashikirije yatanguye kuvuga ivyiyumviro byo kwikukira. Arerekana kandi yuko igihambaye suko uwugenywe gutwara yitwa umututsi, umuganwa canke umuhutu. Igihambaye nuko aba umuganwa nyawe. Iyo tuvuze umuganwa aha nukumva ntiwumve umuryango, wumve icyo ajejwe mu ntwaro y'igihugu, ni ukuvuga shefu. Hakenewe rero abategetsi nyabo, ni ukuvuga abategetsi bashoboye ibanga ryo kuserukira mu ntara bashinzwe, guserukira umwami, umukuru w'igihugu. Abaganwa, abategetsi bitaho ineza y'abanyagihugu babo, abanyagihugu bose atakuvangura. Abaganwa, abategetsi bakunda amabanga bashinzwe. Ibi birahambaye koko kandi vyoba inyishu ku kibazo abarundi bafise c'intwaro. Mwamwe witwararika kumenya umutware, umutegetsi nyawe ico ategerezwa gukora. Arongera aravuga cane ku banyagihugu, yerekana ko ubutegetsi bwose butegerezwa kwisunga ineza y'abanyagihugu. Ukwifata runtu kw'abanyagihugu, ubutunzi, imibano, imico n'imigenzo hagati yabo. Aravuga ati abo banyagihugu badukikije, baduhanze amaso, baratwizigiye, twirinde kubahemukira. Baturabana ukwizigira. Abarundi twovuga mu banyagihugu bose, ico bizigiye, ico bifuza n'amahoro n'umutekano. Tumaze imyaka myinshi abarundi batabubona. Iri jambo rero koko
abategetsi bose barakwiye gusubira kurisoma neza, bakiga kandi bakigishwa ingene bafata abanyagihugu babo, haba amahoro n'umutekano ntangere bizozana iterambere ry'ukuri mu Burundi no mu Barundi. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.